ku izina rya Tiger King John avuga ati none VAR yari yabaye ya FC Barcelona ku mpande zose ariko kandi nshime inyishu y'umugabo azwi ku izina rya bita ku mwanya oya ngomba kumukwita inyishu no mugabo avuga ati Breza Matude tababahagarika izi ntibagwaye ahubwo barongoye nibo bagwaye frame. Asante sana. Nanje nco nashimangira avuga ati nemeranya na president wa Rio Vallecano kuko nimba uvuga ngo VAR yari ya Barcelona nanje njambaza nimba muhagarika izo natagiye muri VAR yatiyuza kujayo abamutwara bo bakora iki nimba bamutwara tacho bakoze akabura amashusho nko vyagenze kuri Bongo Taxi yanajari urabisigura gute agiye akabura amashusho ni kibazo atagiyeyo abamutwara niba maze gituma atagiyeyo naco ni kibazo none tuyari kumuhagarikiza reka dukomeze turaza no kwa twigaruka ko nako ndavuga ni Lamine Yamal yuje match igera kwijana nk'umukinya bigize umwuga umusore wa equipe ya FC Barcelona na Slawi Ebana birumvikana ko ku myaka 17 gusa amaze kuba kwiza match ijana. Lamine Yamal hari mwiza yakiniye Barcelona akamoni zakini mu guserukira igihugu wa La Hoya mu gihugu ca Espagne. Match ijana ku myaka 17 sikintu coroshe ku mukinyi nka Lamine Yamal. Urugendo rwa Lamine Yamal buryo mubonamwo kuri match ijana ku myaka afise baramuvuga iki Lamine Yamal mu rukino equipe FC Barcelona yakina na Rayo Vallecano kuri Stade Montjuic yakinye urukino rwe rugira ijana nk'umukinyi yabigize umwuga aho navuga ngo mu izo nkino ijana harimo nkino 83 amaze gukina equipe FC Barcelona nkino 17 akiniye mugwi serukira gihugu wa Espagne birumvikana yuko nkino ijana zakuyakina Barcelona ndetse no mu serukira gihugu wa Espagne aho navuga ngo muri izo nkino afise nk'itsindo 21 na assist 28 ingini ijana uruhara mu bitsindo 49 kuri Lamine Yamal na Slawi Ebana ku myaka igera kuri 17 vuba cyane araza kuba kwiza imyaka igera kuri 18 azoba ari muci muravyibuka ko no musore yaje kuba akwiza imyaka 17 mu mwaka weze buca bakina final y'igikombe ca Buraya yargenekezo ya 13 kwezi kwindwi ni naho azoba kwije 18 ariko mbere yo kwa kwiza 18 birumvikana ko nomwe mu bakinyi kuri no myaka amaze kuba agira inkino zitari nke mu migwi y'abakuze kandi rondera byinshi ariko no munsi yamaze kuba novuga ngo anagira icashitse ko kuko dufaje contribution mu bitsindo 49 ku myaka 17 mu nkino ijana haba ku ruhande rwa Espagne haba no ku ruhande rwa FC Barcelona uno munsi irondera igikombe cyacu cyose tubona yo gitwara Espagne irondera igikombe cyacu cyose yanatwaye igikombe cya Buraya Lamine Yamal akaba nk'umukinya kiri muto yaranze no iganwa Lamine Yamal yanatuye nka home match mu nkino zikomakomeye Lamine Yamal uno munsi avize igikombe cya Super Coupe d'Espagne yatwaye ari kumwe na equipe ya FC Barcelona batsinze Real Madrid 5-2 muravyibuka hariya muri mu gisagara ca Jeddah muri Arabia Saoudite uno munsi turashobora gutangura kuvuga ngo nubwo Barcelona yo biri mu bihe bibi ntihera Lamine Yamal byinshi mu byakwiriye ariko no munsi turabona ngo nawe ku myaka 17 yatanze ibyo atamukinyi numwe cyangwa atamuntu numwe no munsi yari kwibaza ko Lamine Yamal no munsi wamaze gushaka kwibikwa ino myaka nubwo atagikombe yo bafise tubikuremo mugabo kwisanga 17 amaze kugira inkino ijana wakinye ziri witwa mu professionnel witwa umukinya yabigize umwuga si bya bose none tugaca dusanga collectivement urafise igikombe mu giseruka gihugu ca Buraya equipe yaheruka muri 2012 agasubira kwitwara 2024 hari 2012 cakura aba yarafise imyaka ingahe Lamine Yamal muri kangahe yarafise imyaka 5 2012 yarafise 5 nose ubonafise 17 yarafise 18 yarafise 5 niyo baheruka igikombe aso yogitwara yitwa umukinyi kandi jewe nemeza ko yanabirita no kuba yo umukinyi yaranzigana ntaratawura igituma batuye Rodri Cascante cyangwa ntaratawura igituma umukinyi akiri mutato waranzigana aho ni collective muri equipe nationale wibuke ngo niki kibanza yaragitwaye nyuma yuko mbere yuko aduga Dani Olmo we yakinana Yamal amaze kuduga aravuga ngo Olmo tuzokurondera ikindi kibanza gendo kigwane na Pedri yakigutwaye uzicara urorere hamukina abandi ukine Pedri Dari cyangwa Yamal Dari mu mugwi wa Barcelona yinjanye ingufu zidasanzwe bituma bavuga ngo Rafinha reka tukurondera ikindi kibanza cyo ku nimero 7 umwana afite imani idasanzwe genda wiyadapte ku nimero 11 birakushoboka cyangwa ukine ku nimero 10 hagati mu kibuga nono individuellement uno munsi muravyibuka ko ubushimwe bwose mu mwaka weze bw'umukinya kiri muto yaranze umwaka bwose yaregeranije agashimwe ka Golden Boy agashimwe ka Yasin ubushimwe bwo muri za Globe Soccer Award hariya muri Emirates Arabini hose mu bakiri bato nta n'amatora aje kubwanje novuga ngo yarigezamo
ko nta kintu nakimwe cyari gutuma ngo mwaka weze nkompara Lamine Yamal kuvyo yakoze awuriye ugashimwe na Mkopa na Garnacho canke na Bardagure n'abandi aba bato bari bahari warabona ngo Lamine Yamal yakiye igikombe ca bura yakirenze Lamine Yamal yashikanye kure na Barcelona bagaruka mu kibe ca kane gishiri ca nyuma ca UEFA Champions League mbwa bataca tatanze Lamine Yamal muri La Liga urabona ngo Barcelona vyarayangiye ariko individual mu mwana ku myaka 17 naca tatanze rero tumwifurize happy birthday ya match jana oya tumwifurize kubandanya neza ho tumwifurize uno munsi gitangaje nuko ntobona Lamine Yamal nk'igitangaza gusumbuko nobona Lamine Yamal nk'igitangaza kuko kw'imyaka nivyo amaze gukora erega no munsi yo umupira ubunyene tukavuga ngo Lamine Yamal nivyo collective mana nta La Liga na Champions League aratwara ariko na individual man ha Ballon d'Or aratwara mugabo no munsi kwitwa ku myaka 17 ndakigarutseko kuri umukinyi Barcelona isigaje gukina na adversaire wese akavuga ngo ngiye gukina na Barcelona ya Yamal ico kirarumarka ko kwisi y'umupira w'amaguru kubura umukinyi yamaze ko tugeze no munsi wanashaka Barcelona tuzi match zingaye 2 3 4 5 Afrika yatakaje muri nose zikubona ngo arabura apora Lamine Yamal na uhari ekipe yisanga mu bibazo aho rero ugomba gupimira umukinya akomeye iyo hari afashe ke ekipe iyo dahari ekipe igira ibibazo bingana bite idafise uyu mukinya cyane nuko rero match jana kuri we tumwifurize kubana ngabo umukinya mwiza kuko n'ubu n'umukinya mwiza uri ku rutonde rw'abari munsi y'imyaka 21 gwagera ratangwa rw'abakinya babona ko bashaka kuzoba ibihangange harimo uko Yamal ashobora kwasumba amahirwe benshi bashoboka kuko ari muri ekipe nziza kandi iyo ekipe y'agaciro abana yirereye ndavuga Barcelona nkavuga n'ishwe ry'umupira y'amaguru ryabo rya Amaze muri abanafisa n'amahirwe gusumba umwana akuriye nko muri Castilla agace isanga muri ekipe nkuru ya Madrid kuko turazi ngo Madrid ni gake iheka abana bakuriye muri Castilla gusumba uko nka Barcelona iba yumva yo nayo bikomba ariko igaheka abana bo muri Amaze nkuno muzi ugiye kuraba nka Cor Germain Parma aracari muto mugabo afisa amahirwe make yo kuzobigihangange paraporo ya Yamal bivanye nuko deja muri ekipe ya Chelsea tubone yatakaje impano nyinshi zikaja kuyadapta handi nivyo siyo yakuriye muri Man City mugabo no muzi ugacura aba Chelsea kumure turava tubigarukako hari n'amahirwe yuko anahava hari n'amahirwe yuko mu myaka 3 canke 4 twabona ko Parma muri ekipe 2 canke 3 akirondera gufatisha nigi yabaye mwiza agakenera raporo ya ekipe akayibura ukarondera ko ekipe izoheka Parma ukabibura akisanga muri ekipe igwana no kuronka Big Four mu gihundi ari muri ekipe ivya Big Four vyavuyemo ahubwo bamutuma ngo mu myaka 2-3 udafite Champions League tuzoyifata nka eshek nkuko Frankie de Jong yaje kuba bishimangira avuga ati igihe nasinya kwa Barcelona mu myaka 4 sinari niteze ko no twara gusa Copa del Rey na Super Coupe d'Espagne ndetse na Liga nari niteze byinshi gusumba ikumbure vyigwije ngabiri harimo na Ligue des Champions kumbure nkitwa nanje mediateur akomeye ku rwego rw'isi ariko narabibuze bivuze ngo na Yamal no musa ari kumwe na Barcelona kubura ibikombe ni gitangaza cyane gusumba uko nka Parma yo buri ibikombe ari kumwe na Chelsea nuko rero kuri Lamine Yamal abamwemera muduzi biganza yaraye yujuje match ijana muri ekipe yitwa FC Barcelona ndetse no mu giserukira gihugu wa Fula Hoya umukinyi muto ataragira gukuza imyaka yo gutunga karangamuntu bundi hani wacu nabo karangamuntu guza ivyangombwa nagira imyaka yo gutunga permis passport ntayo bamuhereza karangamuntu ntayo bomuha ariko no musafse match ijana muri equipe nka Barcelona ariko kari mu guserukira gihugu wa Espagne tuzociyemo bihanganye Barcelona 83 match bigiye bitandukanye muri equipe serukira gihugu Inkino 17 sibisanzwe Inkino sezo irashobora kurangira kwa Barcelona kwijijana muri Barcelona gusa kuko Inkino 17 barazisigaje fata 14 muri La Liga mu gihe atoba yagize imvune fata Inkino zibiri za kimwe cya kabiri gicicanyuma muri Copa del Rey 19 fata Inkino zibiri za Champions League 18 gicicanyuma baravise Inkino zirenga 17 Barcelona bagisigaje kugira ngo bakwize Inkino nako kugira ngo Yamal kandi hari agomba gutangura mu kibuga equipe ya Barcelona kandi na equipe nationale 17 zizorenga ko mu kwa gatatu mu gihe bien sûr atoba yagize imvune arashobora kongera kizindi muri Ligue des Nations niba rero mwemera nawe duze ibiganza Lamine Yamal ku myaka 17 afise uje match zigera ku ijana birumvikana ko ari uko imeze muri Barcelona kandi tuze ko witwa Pedri Gonzalez